Barca yakasamutwe match irindiranye gishikara batari bake match iza gusiga bamwe na bamwe bagenda bavuga bati eske equipe yacu imeze gute, eske equipe yacu iraciriritse, eske equipe yacu ishobora kubikora neza, eske equipe yacu dushobora kuyizera kwiki neza na neza. Liverpool neza cyane kuri Anfield Road Park. François Texier umuhagarikizi kuva mu gihugu cy'Ubufaransa, umwe mu bahagarikizi yashimwe ku mwaka weze kuko yaje kuba yarubitira finale ya UEFA Champions League birumvikana. Finale kiratwagwa na Real Madrid batsinze Borussia Dortmund. Abaraza ko bariko barakina kuri Anfield Road Park birumvikana baza ko bari hagati mu kibuga ababwira ati mwabasore mwe mwitware gahoro. 11 bivuga ko bashobora gutangura ku mpande zose aba kwa Liverpool witwa Arne Slot ndetse na Real Madrid witwa Carlo Ancelotti naba bakurikiramo. Ku mukenyero wa bane batatu birumvikana Koy Mikera ngo niwe ashobora gutangura mu kibuga. Conor Bradley, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Dominic Szoboszlai, Reni Gravenberch, Alex McAllister hagati mu kibuga. Mohamed Salah, Darwin Nunez ndetse n'uwitwa Luis Diaz nabo ngo bashobora gutangura neza na neza ku busatirizi. Aho ni mugiye kwa Real Madrid ku mukenyero wa bane babiri Thibaut Courtois mu izamu. Amugembere iwe ngo ashobora kuba hari uwitwa Ferland Mendy, Antonio Rudiger, Raul Asensio, Federico Valverde, Jude Bellingham, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Brahim Diaz hagati mu kibuga. Kylian Mbappe ndetse n'uwitwa Arda Güler nabo ngo bagashobora gutangura ku ruhande rw'imbere. Alisson Becker, Diogo Jota, Trent Alexander-Arnold, Kostas Tsimikas, Federico Chiesa ngo baza kubaboneka ku bw'ikibazo c'imvune. Eder Militao, Rodrigo Goes, Vinicius Junior, Aurelien Tchouameni, Dani Carvajal, David Alaba nabo ntabwo baza kubaboneka ku bw'ikibazo c'imvune kwa ekipe ya Real Madrid. Arne Slot ati ndabizi neza cyane ko tugiye gukina na ekipe ikomeye ku isi, ati pe import ibibazo baba barimwo, atari ko turazi ko tugiye gukina na Real Madrid. Carlo Ancelotti ati tugomba kubyitwaramo neza cyane, ati Ifise icizere mu bakinyi banje, ati nakunze imyitwarire y'uwitwa Raul Asensio, ati nakunze uwitwa Arda Güler ukuntu yaje kuba areyagisa ubwo namushira mu kibuga. Ati Federico Valverde yatweretse urwego rukomeye cyane ubwo yakira kuri nimero 2, atashobora kuhatangura cyangwa agatangura kwa Vazquez kuko nawe yagarutse. Atariko tugomba gukora akazi keza cyane, ati ko turazi ko tutabyitwayemo neza cyane dushobora kwisanga mu bibazo. Anfield Road Park bona apologize iraza kuba yuzuye no kumunwa, iraza kuba yuzuye hafi gusesa kabisa. Abasore imituku ndavuga Reds ndetse nabo mu nzu yera ndavuga Los Blancos baza kuba baratana mu mitwe. Ibikombe byinshi cyane bya Ligue des Champions 15 kwa Real Madrid, ibikombe 5 nako 6 muri Antunga. Mumbabarire cyane kabisa. Ibikombe 6 muri equipe ya Liverpool, ibikombe 15 muri equipe ya muri rusange ibikombe 21 ya UEFA Champions League biraza kuba biranyanyagira kuri Anfield Road Park. Bona apologize twitegeke kuri urwo rukino. Inkino 10 ziheruka guhuza equipe ya Liverpool na Real Madrid, birumvikana ko ni Liverpool novuga ngo itari hejuru cyane. Inkino zigera ku 8 ikipe ya Real Madrid yaraditsinze. Liverpool yabatsinze rumwe, banganya urukino rumwe. Birumvikana ko iyo ni ibiharuro bya kera novuga ngo statistique umuntu yozana muga tugiye kuraba mu biharuro bya vuba. Ni Ligue des Champions zigera kuri 2 baheruka gutakaza bari kumwe na Real Madrid muri finale. Ari Ligue des Champions ya mbere bavuna uwo bita Mohamed Salah bese barabyibuka, ashira ko na Ligue des Champions ya kabiri uwo bita Vinicius Junior na Benzema, Alisson Becker akora amakosa n'aba defenseur ba Virgil van Dijk ababona mu ibyo bitsindo. Bagiye kura ku yindi ncuro kandi inshuro novuga yuko iza kutwereka isanamu y'ama equipe par rapport ku isanamu y'abamenyereza, kuko Arne Slot na profile afise yo kuza guhagarara imbere y'umumenyereza kandi ariko bona apologize uvuze ngo isanamu y'ama equipe biraza kuba bigoye cyane kuko uravye ibiri kwa Real Madrid n'ibiri kwa Liverpool bitandukanye cyane. Nivyo kwa Real Madrid nako kwa Liverpool hariho uwitwa Trent Alexander-Arnold adahari, umwe mu bakinyi
novuga ko nabo baza kuba na Barson Becker ariko ugerageje kuraba ni Alisson Becker na Trent Alexander-Arnold mu bakinyi bari basanzwe bakunda gutangura mu kibuga kwa equipe ya Liverpool mu gihe kwa Real Madrid abakinyi nka bose bari mu mvune n'abatitire bwana project ariko uraza kuba umbwira gute ati ni match za kwitwereka ayo masana magera kuri abiri turaza kuba twibaza ati Real Madrid banze Messi kiratsinda muri La Liga nabyo biraza kuba bitwereka yuko nabo bashobora kuba bari koralize saa ku bibazo bafise Real Madrid novuga yuko nkuko akantu warukavuze ati ni kipe iriko iragerageza kwifatafata mu bibazo bafise kandi ishobora no kuza tukabonera twaye vigitwara imbere y'ikibuga Anfield Road Park ariko kwa Liverpool bo bafise Mohare barimo bamaze n'imisi kuko mu nkino zitanu bamaze gukina zine ntibarashobora gutakaza bafise amanota yose amanota 12 muri ino formation ya Ligue des Champions muri batakaje rimwe muri England Premier League batsinze na Nottingham Forest ko rukino rumwe batakaje birumvikana ko mu competition yose kandi akomeye kipe Liverpool iri imbere nabonye ku munsi w'ejo amajambo wita Mohamed Salah yavuze ariko sinzi ko icaza guhindura muri vestiaire cyanye kubamenyereza abiri ya kipe ya Liverpool ariko ndiko turaba performance z'abakinyi ziri hejuru cyane abakinyi bari Liverpool bari hejuru cyane par rapport y'abakinyi ba Real Madrid nano banahuriye icambere coco Real Madrid za kuri kintu tafsuse Vinicius Junior tuvyemezanye sina Vini gusa kumvuga umwe uza gukina match utagira Daniel Carvajal kuri kabiri uzi kugiye guhura n'abitwa babura abakinyi kuri buri poste rega ntabwo kintu utagira Eder Militao mu mutima wa defense hagati mu kintu utagira uwitwa Aurelien Tchouameni hagati mu kibuga ku kintu utagira Vinicius ubundi babura buri umwe wese babura buri umwe kwa equipe ya Real Madrid bagiye gukina na equipe ari ya mbere kuri classement hose aho ba Champions League ndetse no muri Premier League ni ya mbere muri Premier League ni equipe iciswe defeat bagiheruka kera bagiheruka ko bari kwakina muri Premier League match batsiwe ko batsindwa muri Premier League uno musi ugiye kuraba equipe ya Liverpool ni imwe mu equipe nivyo ikujya rikunze kubibangamirwa na equipe ya Real Madrid mugana ama equipe abiri nkuko mayiko murabivuga agiye kubahura atafise ibiharuro bimwe uravye Real Madrid ibiharuro ifise nivyo Liverpool ifise biratandukanye cyane gose kuko Real Madrid nivyo muri La Liga bayacuye mugani si ya equipe ona kwiriregiriye uno musi waza kuitega ama equipe agiye ko makomeye kandi umunsi nayo Real Madrid iza kuba yakiriwe mu gihugu cy'Ubwongereza mu gisagara cya Liverpool ni Liverpool tuzi ko gutakariza imbere y'abafana abari cyitwa Masasai abari kintu kinagora ndagomba mu ndindire gato ngira utuntu mvuga mu masegonda nka 40 ku ruhande rwo mu izamu ikipe ya Liverpool iri hasi cyane par rapport ikipe ya Real Madrid ubone naho gusa bona buri mukinyi wese wa Parovera gutera ishuti cyanye gukubita ariko nawe twabonye afashe ikipe ya Liverpool cyane Witwa kare kame ariko menye ngo iyi confrontation Real Madrid bari mu murima wabo nivyo nakubwiye bwana apologize nako kantu hari gihe buri mukinyi wese usanga afise iyo cyangwa afise iyo bina imeze neza cyane ariko bivanye na equipe ariko ahura nayo bikaza kumutuma bimwe yarazi nabyo bigenda bimuyangana cyangwa bigenda bimwangira twabonye ubwo bwashikira witwa Loris Karius turamuvuga twese yari yabafashe gushika muri UEFA Champions League final ariko ku rukino rwa nyuma tubona huye na Real Madrid umusore ariko arapanika ku rwego rukomeye ku buryo banamutsinda n'umupira uvuye hafi hagati mu kibuga ariko rabi kuntu byagendera aba equipe zigiye zitandukanye muri rusange novuga yuko mwiza mu Liverpool nibwo barabura witwa Alisson Becker ariko n'uwitwa Koimekera namaze kubatwereka ko ariko aragira urwego rwiza cyane kwa equipe ya Liverpool kubura nimero 2 Trent Alexander-Arnold ashobora gutanguzwa ku yasubira abandi babibajije uwitwa Carodona ubundi ntarimo no muri liste yagiye ntarimo muri liste yagiye ndetse na uriya mwana mutashobora kuronka babibajije uwitwa nako Carodona nshorete bamubaza ati ya Alexander-Arnold kwa Real Madrid ati mwabamenyesha makuru mutangirira nabi ati muri stade Ifise nta mukinyi yitwa Trent Alexander-Arnold ati nta mukinyi ari mu mbaza abakinyi banje ati mbaza banje kabisa witwa Alexander-Arnold na mukinyi Ifise ni post imeze neza dushobora kubona uwita Kylian Mbappe naje kuri Retrouva kuronka akazi kuri Kylian Mbappe kuri ako nyine bona apologize ku munsi wero twabigarutse kati uwitwa Kylian Mbappe ashobora kwisanga muri poste amenyereye nkuko amaze imisana yirekrama canke benshi banayimurekramira naho agomba kwerekana akazi ubwo beraza ko bikunda araza kuba yitwaramo neza cyane ni ikintu gihari Kylian Mbappe araza kuyobora ubusatirizi agomba kutwereka ko agomba guhe Real de Madrid no musi nacyo kiraza kuba cerekanye ko agomba araza kuba y'ubumere atabikoze araza kuba tweretse urwego rwa Kylian Mbappe araza kuba tweretse ko ibyo akora byose yarabikoze kwa Paris Saint-Germain arayobora attack ya Paris Saint-Germain no musi rero naze nabitwereke muri Real
yuko kwa gwagwego ariko muri equipe ya Paris Saint-Germain Paul muzi tworumona ko muri equipe ya Real Madrid peu importe ahazoba ari peu importe ibyazoba arimwo bamushyira kuri point bamushyira mu hagati mu kibuga agomba ikipe igomba guhekana Kylian Mbappe uno munsi Vinicius yarabikoze muri equipe ya Real Madrid sigura ngo kwa Real de Madrid izindi poste zo no kubrikora usibye mu izamu inyuma barahengeka nuzeye kuri kabiri uriya munyayirweya bagarukana na Raul Asensio mutima wa defense iyo na Geno ibona mu gitsindo iyo defense Geno ibona mu gitsindo pe ubundi Mose arayibona mu bakomeye nukira kuba misi uwo mumene Mose arakibona mu bakomeye ariko kibura kuri abo aho ibitsindo byari bibona Mose ari Asensio bambe ubiswe Mose atavunitse brother tubona equipe ya Liverpool defense imeze nabi nako equipe ya Real Madrid defense imeze nabi igiye kubihura na Liverpool Mosara performance zimeze neza cyane avuye guterekamwo double afashe equipe yo kuronka amanota atagara kuri 3 kuri equipe ya Southampton tubona equipe ya Liverpool ku busatirizi bameze neza cyane tutibagira kandi equipe ya Liverpool ndetse no mu bwugarizi Konate no witwa Virgil van Dijk nabamaze kwa biyubakira ico cizere ko nimwe mu equipe no muri Premier League Ifise defense imeze neza cyane twizere ko bireza ko bigorana cyane kwa Real Madrid ko n'igitsinda kwa Liverpool sinibaza bashobora kukibona sinibaza ko Real Madrid have yana field de back tateretse mu izamu byo babibi cyane kuko twabonye muri kwa Asemira baba nubwo batsinze ico kimwe mugabo twabona ko ari equipe yagoma ubona ko igomba kushira mu bitsinda ariko muri rusange n'ama equipe agira kuri abiri equipe ya Liverpool ifise souvenir yahawe na Real de Madrid nabo bashobora kuza bakiro turvari nojero bakavuga ngo reka tuze twihore tubereke ko izo finale zibiri mu handi twaye natwe tugomba kubereka ko du profit no babaga ivyo bibazo mufise ariko muri rusange ugiye kuraba forme z'abakinyi ndetse na forme no vuga ngo za equipe yose muri rusange equipe ya Liverpool iri hejuru cyane ya Real Madrid Ernike pronostic zawe Real Madrid Liverpool Anfield Road Park Liverpool irayacura byoroshe canke Real Madrid iraza nyene hagarare kigabo yifate mu maso ivuga iti twe turi Real hano turi mu murimo wacu wa Ligue des Champions tubikore neza cyane biraza ko bigenda gute iconzi cyo Real Madrid za kubikoresha ingufu nyinshi kuri match za kuyana paraporo ya Liverpool yego paraporo percentage zirangana gute kwa Liverpool percentage zirangana gute kwa Real Madrid kwa Real Madrid ni 50 Liverpool ni 60 ako byo birarenga bwana 50 Sandisi ugiye kuraba Real Madrid rafise nka 40 Liverpool 60 apologize pronostic yawe kuri match y'ino munsi hagati ya Real Madrid oya Real gusinda Liverpool n'ibice 35 kwijana ibice 65 kwijana n'ivya Liverpool kuri Anfield Road Park Rosaine Liverpool baraza ko bariko barakira witwa Carlo Donancelotti ndetse na Real Madrid Los Blancos amahirwe atari kirenga cyane gutahukana amanota agera kuri 3 bivanye n'abakinyi babura bivanye n'ibiharuro tubona bivanye na forme z'imigwi kugeza kuri no umwanya birumvikana Liverpool yakira Real Madrid kuri Anfield Road Park.